n'imihezagiro yayo. Inyigisho ziri ngaha zimaze iminsi zivugwa zongera zisubirwamwo ko ari ubwizigirwa. Umuntu yahawe ubwizigirwa n'Imana mushobora byose, ingene ubwo bwizigirwa ashobora kubukoresha mu kugirira neza abenegihugu bose. Urumva ko rero irari jambo ry'inkoramutima. Umwe wese rero arafise ubwizigirwa yahawe. Ntiduhave turaba ubwizigirwa ku badukuriye gusa. Nawe aho uri n'ubwizigirwa. N'aba bamenyesha amakuru barafise ubwizigirwa bahawe n'Imana. N'abo bene gihugu ukubabona uko barafise ubwizigirwa bahawe n'Imana. Umwe wese. Ariko ikibazo ni ikihe? Muri ubwo bwizigirwa harimo kugirira neza abenegihugu bose. Ni ukuvuga ko barya abantu uba ukuriye wahawe kubakurira, wahawe kubabera indongozi, guhera kuri nyumba 10 kuduga kugera kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Urafise ubwizigirwa utegerezwa gukoresha kugira ngo umwenegihugu ibibazo afise ubimutunganirize. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yaravuze ati umufuko wose uronka ifaranga, umunwa wose uronka ico urenze ururinga. Bamwe baciye bamuraba nk'abagire bamubaze bati ibyo birashoboka? Hari irindi jambo yaciye agereka ko ryuhira kandi rikuzuza ngo turi kumwe twese. Sinzi ko namwe mwaryumvise, abaryumvise bishure ngo turi kumwe twese, ngo turi kumwe twese. Aha, rero sindinda guteba. Twebwe abarundi twarabayeho mu ngorane, ariko tureke kwidoga. Imana rugira byose muri Korani ivuga iti yemwe bene Isirayeli, nimwibuke ingabirano zanje nabahundagaje ko, maze mubahirize isezerano ryanje kugira ngo nanje nubahirize iryanyu, kandi ntimugire uwundi musenga uretse jewe gusa. Imana ihabwa icubahiro. Urumva ko Imana ibyo yatugiriye twebwe abarundi, abanyesirayeli ndabaretse mvuga abarundi, ibyo Imana yatugiriye ni byinshi kandi bihambaye cyane. Ndabye neza muri Korani ikigabane cya 28 umurongo wacu wa 4, Imana ivuga iti mu by'ukuri Farawo yishize hejuru ku isi, maze abantu biwe abacamwe imigwi kugira ngo acinyize bamwe muri bo, akerera abana babo b'abahungu, maze abagore babo akabareka mu kubakoresha imirimo ivuna. Atagukeka Farawo yari mubi.
abarundi twabayeho gutyo muri ubwo buzima. Hanyuma kandi Imana rugira byose kivuga iti natwe, kuko Imana yivuga mu bwinshi, iti natwe twashaka gutera iteka abacinyijwe ku isi, tubagira abarongozi, tunabagire ba samuragwa. Imana ihabwa icubahiro. Urumva ko Imana ishaka gutera iteka abacinyijwe ku isi, mbere bagire ba samuragwa aho nyene ku isi. Nimba ari mu Burundi, ibagire ba samuragwa mu Burundi. Byarabaye ntibiraba. Inyishu kiramutu atajibu. Imana ibandanya ivuga iti duha abacinyijwe ubutwari ku isi, kugira ngo twereke Farawo na Hamana n'ingabo zabo bimwe bahora batinya. Imana ishimwa cyane. Banyakubahwa rero, aha nta bindi turinda kurandira ko. Reka nzana akagani gato, eje ndakunda kwigisha mu tugani, ngo umunsi umwe intare yinjiye mu ishamba hafi y'amazi, mugabo mu ishamba ibwira ibikoko byose iti nije mwami w'ishamba, sinkeneye kumva akantu karyogora mu gihe jewe ndiko ndarengana. Ibikoko byose biti twavyumvise. Igikere cibandaniriza intare iti weho uri iki? Ibyo navuze ntiwabyumvise. Igikere kiti ibyo ntibindaba. Wabwiye ibikoko bitunzwe n'ivyatsi n'ibitunzwe n'inyama, jewe ntora irusi ngatora no mu mazi. Iryo ni itegeko ritandaba, kandi ibindi ko ndakora si ukurya cyangwa ukunywa, jewe ndiko ninahaza Imana. Imana ninahazwa cyane. Hanyuma irya ntare iti uretse kwisunga kuninahaza Imana nta kindi witwaje. Iti kubera uko kuninahaza Imana ndakurusha ubwenge n'ubukerebutsi.